neza cyane gose ariko umunota umwe kugira duheze ndibuka mu mafilm agira kinara ba jeune benshi bagiye inspire baratwenspira bakarire barushatsi navuga ati ba muco aruvuto bakankindi bo tutakota kibobora kandi baratwenspira cyane bagiye vyo bavuga ati hari abantu binjira mu kintu ari kuvamia vamia tu aho canke bari mu bindi oya bo mfate baja bari ku give up ni moja mwa sumu. Sababu kwa Faransa wanakuambia le désespoir et le suicide du cœur. Le désespoir et le suicide du cœur. Maana kile kukata tamaa, kuvunjika moyo ni sumu ya moyo. Ni sumu kubwa sana ya moyo. Na waliofanya mafanikio waliofikia kwenye mafanikio makubwa sana katika maisha, utakuja kujikuta na watu ambao ni watu jasiri. Kabisa. Watu jasiri. Kwa sababu asili ya mwanadamu ni wadogo sana ambao wanapenda maendeleo ya wenzao. Ni wadogo sana ambao wanapenda wale mwenzake kafanya vizuri, kasifiwa, kafika kwenye stage kubwa. Kwa hiyo mambo ya kuvunjana moyo ni mengi sana kuliko mambo ya kupeana moyo. Hasa katika ulimwengu wetu sisi wa Kiafrika. Unasikia? Yaani mambo ya kuvunjana moyo ni mengi. Ndio maana hata watu wengine anaanza kitu chake unakutana wa kumvunja moyo ni wengi kuliko wale ambao kufanya kumsupport wa kumpatia moyo. Mwisho wa siku anakuja kujikuta anaacha anavunjika moyo, anaacha na fili anakwenda kwenye njia nyingine. Kwa hiyo sisi hata si wengine leo kama inafikia angalau tunajulikana angalau sehemu fulani ni kwa sababu yani ile yani kutukata tamaa. Sisi tumepambana. Kama mimi nimepambana hatari sana. Yani ni long story sana. Kwa hiyo watu ambao mimi nawaambia tu vijana ambao kwenye sanaa, vijana ambao wanataka kufika kwenye ndoto zao, wasikatiki moyo kabisa. Na kufanikisha ni muda ambao Mungu anakuwa anataka mwenyewe. Unaweza kufanya kitu mara 3, mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, 8. Yani ikawa inakwama tu, lakini mwisho wa siku kafanya kitu kimoja Mungu akafanya sema basi tayari ndio muda wake umefika. Kila mtu na muda wake. Ndio sababu hata kwa filamu fulani ndio unazifanya miaka hiyo kama Biri Kunzira, ukiona kama Mugisha, inaonyesha kwamba ulikuwa na never give up. Ninateseka nafanya lakini mwisho wa siku na ndio katika mmoja ujumbe na yani pointi zangu kubwa zinagonga huko kwenye never give up. Watu sio Mungu. Watu wana mipango yao na Mungu ana mipango yake, na mipango ambayo inafika inatimia ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo mtu asikwambie maneno mazito, akwambia kaka wewe acha mambo ya utangazaji, sio yako na nini. Na wakati wewe katika wewe una feelings kwamba labda ndio kipaji chako kilipo na nini. Kikubwa tu mtu ajue kipaji changu kiko wapi. Ukijua kipaji chako kiko hapo, basi pambana kwa hali zote, ngangana. Ipo siku baraka za Mungu zitakushukia katika kipaji chako. Asante sana kwa maneno ambayo umeongea sana. Wengi wanakujua sana kwa filamu nyingi kama Biri Kunzira, Mugisha, kuna zingine hizo ambazo umezifanyia huko Rwanda. Kitu kizuri kutoka Burundi na Rwanda ile unafuata sanaa. Unakuwa ni mpambanaji kabisa kama viongea. Hata mama Aisha ameongea. Kweli inaonekana ni wapambanaji sana. Lakini turudi nyuma kidogo katika hii filamu ambayo unaitayarisha, ambayo mnaipanga kuitoa very soon ni Samantha. Ndio ni message kubwa, ni ile never give up. Ni message gani tuingoje kutoka kwa nani? Unajua kwenye filamu ya Samantha ni ujumbe ambao nimetaka kutoa ni kuonyesha kwamba sura si roho. Yani sura si roho, kuonyesha kwamba mfikiriaye ndiye kumbe siye. Unajua watu wengi tuna hasa kama sisi ambao tuko vijana, umesikia huko bwana. Tunapokuwa tunataka kufanya maisha yetu, tunatazama wale wasichana ambao ni warembo, wazuri. Umesikia huko, yani ukimwona mrembo, ni kweli ni haki yetu sisi kuwa na wanawake warembo, wazuri, lakini kuna kitu ambacho hakifi katika mwanadamu. Kuna kitu kinaitwa tabia. Tabia ni kitu ni hazina kubwa sana. Na kuna watu ambao wamejaliwa uzuri na wakazaliwa na tabia. Pamoja na kuwa ni wachache katika hii dunia ya Mungu. Kuna wanawake wengi warembo wa sura. Wengi ukitazama, wengi warembo wa sura. Atanisamea kwa sababu najua wako ambao wanatazama ambao ni warembo wa sura. Wako wengi warembo wa sura, lakini mayatima wa tabia. Na watu ambao wa sura zao za kawaida tu, za kawaida katika kati au zile ambazo mtu akizama anazama pembeni, unakutana wana hazina kubwa sana, wana dhahabu ya tabia. Kwa hiyo mimi niseme kwamba katika ujumbe rasmi wa hii Samantha ni kuonesha kwamba tusijidanganyi, tusikionacho, tukizaniacho kama labda ni wanasemaje kwenye ule mstari unasema ndiye siye. Ndiye siye.
sawa. Kuna kitu unaweza kuona ni dhahabu, kumbe ni maplake. Kwa sasa unakuja kujikuta tunakuja kujihangika, tunafanya maajabu. Na niseme kwamba na ngine ujumbe Kirundo, katika Kirundo unasema uhushitunga ahushumugore. Gato gusa kuri message kwa tubivuga mu Kirundi, message y'ifilme nshasha ije kuza ya Samantha ko ariko aratwumvira cyo kumenya ati filme igivuga ibiki kugira bomba akanovera kari muri iyo filme, abavuga ati vraiment turindira ikintu kidasanzwe ciza kivuye kuri Mugisha. Yego nkuko nabivuze nameje kwivuga, iyi filme yitwa Samantha ni filme zizotwerekana yuko burya icyo twe tubona ku maso yacu kenshi twihenda, kandi uhushitunga ahusha umugore niko bavuga abakurambere. Uhushitunga ahusha umugore. Abagabo benshi cyane canke imisore myinshi cyane ishaka kubaka izabo kenshi tukunda kwishwa n'isura n'amataye, kumbura umukobwa umugore kunameze ugapofuka ugasanga kumbe uzanye ishitani muri wewe. Urumva rero Samantha ni filime tuje kubereka neza yuko burya kenshi abantu twikura mu byiza, kuko muri filime tuzokwereka aho umugabo wazo afise umugore mwiza w'ingeso nziza akundwa n'abantu, mugabo Imana itamuhaye impano cyangwa itamuhaye intuze, itamuhaye abana. Urumva umugabo we aramwanka, aramucura buhongo na bufuri na buhongo, ushika nawe mwirukana umuryango wose uramwanka, atiwe nakamara afise ntake, kandi afise imico myiza. Abwira ati burya umwana ava ku Mana, havyara Imana niko bavuga. Urumva ariko rero ibyo byose ababyeyi ntibabibona, famille ntiyabibona, umugabo nawe nyene ntiyabibona, ati nibishoka acarondera umukobwa mwiza w'ikiyo yitwa Samantha. Ariko umukobwa ibyo azokora ndabibatuye mwese muko muraba iki kiganiro cha kuri Homewood TV, ibyo umukobwa azokora Samantha ndabibatuye muri gusa muri benshi muri iyo filime yitwa Samantha. Nibaza ni soon nk'inyuma y'indwi nka 2 cyangwa 3 izo bayamaze kuja kuri YouTube channel yacu kuri Mugisha Hassan official kuri YouTube bazoyibona. Urumva ndayibatuye cyane. Ego nkuko bikora bivuga cyane gusa mumva ko ari byiza cyane gusa filime nziza igiye gutanga impanuro zidasanzwe cyane mu ngo zitandukanye. Mwibuka yuko kuja kuri Hassan bavuze ni Hassan Mugisha Hassan official gira icyo bita subscribe gira ama comment ama like banoye kwironkera viza cyane gose ko ndovuga ko mu papa umusore abushitse kandi akora cyane se apambana nkuko yabivuze sivyo. Ego kugira bamenye inkuru ziwe kuri Instagram ndibaza arafise nuzenye Instagram, Facebook bashaka kumurondera cyane mu ma réseaux sociaux atandukanye monika Mugisha Hassan official videos cyane mari sivyo murashaka kumuronga. Ariko gato dusubira inyuma gato kugira duheze. Ego botubwira umuntu yakonspiye ko mbona umengo ufise talent zitasanzwe muri mu mayerese Burundi mu kuririmba. Botubwira umuntu yakonspiye cyane gose gushika no munsi uvuga ko uri umuntu asanzwe muri izo mpano. Umuntu yanyispiye ubwa mbere navuga hariho umwigisha wanje anyigisha muri 4e primaire yitwa Rushasi. Ndikoje nigiye mu Rugombo mu kibito cya Rugombo hano yitwa kwisamwe école primaire Samwe. Ego urumva uyo mwigisha numwigisha yakunda ibintu byitwa udukino. Urumva yakunda ibintu by'udukino cyane gose, yarategura udukino twakora amajournée buri mwaka. Urumva wewe rero ariko kunapanga utuntu twiwe tukatujyohera gose. Urumva bijyanje binjya mu maraso kuma nkunda kugira gute gukina. Ikindi naco bijya bintu by'ama image tukiri ku ishure muri primaire bijya by'abakeza bakagabo voilà maman où était la basoulable où ça c'est la dame qui porte un bébé, le bébé signifie oui c'est ma sœur, elle s'appelle Kayoya, voilà l'école, ici c'est la cour, et là c'est qu'est-ce qu'il y a. Bijya bintu nakunda gose cyane de façon que nabona yuko umengo bajya abantu barabaho babibujumbura n'abantu nyiri bameze bien. Urumva byaranyispiye gose mu bintu byo gukina. Urumva hama abandi nabo nakunda na filime y'akineneke n'iki Nigeria ba Jackie Chan, ba Rambo narabikunda cyane ngira umwana amareresi. Bica bituma rero najewe ngumanda ndabijya nkuko ntazi ko ariyo mpano mfise. Urumva boro udukino fendane dukino ku ishure kuri CD la Kenya naho yene ba journée inuze culturelle akaba ari je ntegura nandika udukino kandi nka acteur principal. Rero ku ishuri abanyeshuri bakavuga ati benshi bakona kwimbwira ati Hasani attention urafise imana urafise imana
kuko ikigwa cy'impa kugira ngo umenye impano yawe batubwira ati umviriza ivyo abantu qui sont aux alentours de toi icyo bakubwira bajya abantu mwakuranye bajya abantu mwigana hari umuntu akwiriye bara attention vraiment ufise impano mu kintu runaka ufise itara mu kintu runaka icyo kintu bagomba kubwira cyumva mu gutwi kwawe kiguma kigaruka ati we vraiment ufise impano mu kintu runaka nico kiba kiri mu impano Imana yaguhaye yego gato nakubwira tugiye kwa kuri mama Aisha tumvise navuga amajambo meza cyane mu mpanuro hereza inkumi y'abakobwa bataraja kuvuga canke bitwa ko bafise abagabo tumva kuvuga amajambo meza cyane gose umuntu akwenspire no munsi kuvuga ati ko ngereje kuraba umushingana yawe ameze neza asa neza unakumfata neza cyane gose kandi ugereje kuraba mu maso yavuga ati vraiment yarakuboshe kukubumva ati yarakwiboye kuva ati je tuzopambana mwaka kuri amina sivyo ego ni umuntu wahiye tuvuga yakwenspire no munsi uvuga ati ko turaze mama benshi muri Tanzania no munsi konosa ko mahezo social bafati ya mbere mu Rwanda aba inkumi bataja ku ishuri bataja ku bagabo canke abana babo umuntu uvuga no munsi yakwenspire no munsi ukavuga ati kana gene inspire abandi no wahe je shobora kuvuga ko ari umuntu ikirundi nico sikirundi n'igifaransa nuba sishobora kuvuga ko ari umuntu yanyespiye ariko nakunda gusoma ibitabo cyane ibitabo nivyo ibyampaye ntuze what is it inspiration quoi ni ibitabo vraiment ari ibitabo by'amahistoire nakunda gusoma by'abagore nyene biyemera ukuntu babigenza nanje ndavuga ati yes I have to do this nico gituma n'umunsi rero no mama Aisha vraiment ari udakumica mu gutanga impanuro kandi twizere yuko uno munsi nk'ije munsi tubakenera cyane mu muhanuro kanaka tushye kubikira guhereza abamama afise abagabo batariko barabaho neza canke inkumi agira bakine kuja ku bagabo ariko bakine kuzobafata neza bakine gufata urugo rwabo neza bashaka ko urugo rwabo ruzobogwa amashugo no munsi utera igiti ejo ushobore kwimbura ivyamushobora kura ko ivyamo bimeze neza sivyo biva ku kamere nziza umugore bafise ku kamere nziza umugabo bafise cyane ko bashaka neza nibaze ko tuzobaro nibaza ko mushobora kuturonka gusa ni kutudetelefona tukaraba umwanya wacu will be there yes Ego cyane gose murakoze cyane gose turi kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa turi kumwe na Hassan hamwe na Aisha muko muramubona ni murabona ko ari couple bazita a crazy couple for sure ugerageje kurabona ko bagiye cyane gose umwanya wose bamari ko ratwenga nkuko urabona ko Aisha yamaze kuja muri mood ya mugisha amusi yisose mu gitondo canke agiye kuryama canke gitondo avyuka ariko ratwenga kubera ko twastumvise yuko Hassan umuntu ni mu comedian sivyo umva ko mu mayeri satundukanyana wese bakona ko mu magambo ambwiye ko afise talent ari gutwenza kuririmba turamuzi mu ndimo zitandukanye araririmba rimwe narimo twatwimvira yuko peut-être ari nk'umuntu arabo reka aririmba tumvise muri ya style izi style iririmbamwe ya style bayita gutwe ni yitwa ikaswida niko bazita no kuririmbira umukenyezi wa mutambukanye wawe ukaca wishira muri ya system nyana kaswida neza cyane yego ni ya system nyine dukoresha ego abona kurimba muri ya system babara ba sheikh aho ya nabaririmbye nk'abandi gusa batandukanye kuko baririmba ni nko kujya bajya baririmba mu gospel yego abaririmba mu gospel n'abandi baririmba indirimbo zisanzwe batandukanye gusa ku ma topic neza cyane gusa ariko umuntu tumwe kugira duheze ndibuka mu mafilm agira kinara aba jeune benshi bagiye barinspira baratwenspira bakarire barushatsi nabwo ba muco aruvuto bakankindi bo tutakota kibobora kandi baratwenspira cyane bagiye vyo bavuga ati hari abantu binjira mu kintu ari kuvamia tu aho canke bari mu bindi oya bo mfate bajya bari nuvuga ko n'aba diaspora ego sont des diaspora nka muco ari muri France rushasi ari en Amerique ruvuto ari mu Rwanda undise ki kankindi yarari mugabo yarongowe mva y'abantu usanga bamaze kuba mariage usanga ahuye n'umugabo atabikunda canke abibona ukundi ayifata iyindi mu yindi shusho bakacambwa ati no je vais pas ça umva niko bimeze umva twaratandukanye uko kubera ubuzima viza cyane gose ngerageje gusubira inyuma gatoya akajambo kamwe abantu bari kwaratwumviriza kiheruke ko guhereza kino ganiro kugira ko twumviriza cyane ari kuri filme ya Samantha nko bivuze canke akajambo kashasha ngo ati akana kajambo k'umwaka gaciye kuri Home TV jiwe mugisha mereje just no tura bari ko baratwumviriza no cyane uzi ko turabona n'ingwara yasanzwe ya coronavirus
urumva usanga abagenzi bacu abavyeyi bacu inshuti zacu kwisi umva abantu nuvuga ko le monde bari muri panique sivyo utuja mu tubicenge dutatu ubashikiriza bon cyambere no bwira abantu cyambere nuko twoguma ku murongo wo kwizera Imana umwe wese aho ari akumuyizera Imana ico igikwiye gutinywa muri byose ni Imana dutinya Imana twizera Imana izohindura ubuzima bwacu si corona nakantu gato gose nakaremwa nakantu Imana ivuze ati va mu bana biwanje ni segonde abantu dutinya Imana tugaruke ku Mana umwe wese kugiti ciwe yiyumvira ati nigiki giye nkoshereza Imana nigiki nkora atari ciza nigiki nkora kumbure gituma jewe numva mbura amahoro urumva duhinduke twiyegereza Imana izoduhindura ubuzima bwacu twese hamwe dushaka ko twibara nk'abamarayika cyangwa inyoni ntizisuma inyoni ntizirima inyoni ntakazi zifise mugabo ziva mu gitondo zishonje ku mugoroba zigakora zibize gute zamaze zahimbye rero duhinduke dutinye Imana twiyegereza Imana kugira ngo Imana ihindure ubuzima bwacu icyo ni cyambere icyakabiri naco soyo di patriote tube abenegihugu dukunda ivyacu nkunda kukivuga cyane urumva iterambere rya gwanje iterambere rya Homewood iterambere rya journaliste iterambere rya nande bizovana nuko twebwe tugire ikintu cyitwa ubwene gihugu dufashanye dufatane mu mugongo urumva kugira ngo dutere imbere ntube abandi bonye mugenzi ariko atera imbere kwa cyangwa yumvira ukuntu umusubiza inyuma iyi ni ingwara mbi ni virus mbi mu banyafrika dukunda ivyacu dushigikirane kugira ngo dushike ku ntambwe ihambaye isi ikeneye kumenya imico kama ya twebwe abandi barateye intambwe mu kwamamaza imico yabo turabizi twubyamamwo bakenere ko bamenya imico kama ya twebwe nk'abarundi dushigikirane soyons des patriotes merci beaucoup murakoze cyane ndakira kuzo kubona nyuma y'aka 200 bamaze kugira ubwano bwera uri mutama uzobura umuntu utanga impanuro neza cyane gose rego nuko mama Aisha kanjambo kanyuma ubwira ariko aratwumviriza cyane nuko navuze kuri papa Hassan cyane kuba ariko atwumvise harimo ba mama harimo inkumi ariko arakumva ko turavye muri no site tuvuga duti now a lot of people bariko barumvise kino kiganiro baza kuba inspiré bamvise mu jambo kuravuga sont des mamans harimo abakobwa bakiba caruka bavuga ati ejo nzogija kuya mariage nakajamo kayo bagohera heza cyane uvuga ati kana kajambo ndababwiye nk'abantu bariko barumvise ikiganiro cha Homo TV yani toki ni Swahili mimi nataka kwanza kuambia tu wanawake wenzangu kwanza mimi kuna maswali ambayo nimesoma wakati niko Holland nimesomea miaka 9 mambo ya kutoa mtu stress kama mtu give up anakata tamaa anasikia kama hajiwezi tena dunia imekwisha mimi niko na gisi ya kuweza kumrudisha insight anakuwa tena yeye kama yeye anajikubali na anaona maisha yapo na naweza nikaendelea so naweza nikapenda kuwapa namba yangu mtu mwenye anajua kama iko na stress ambazo zimekuwa over stress anaweza kanitafuta naweza kuzungumza naye na nikamsaidia katika njia moja au nyingine mfano wale wenye give up sababu ya maisha riziki imekuwa ndogo wale give up sababu waume nyumbani hakuna amani katika ndoa wale give up sababu wapenzi wao wa betray tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia hicho ni cha kwanza so tusikati tamaa narudia hilo neno mwanamke kama mwanamke jiamini jikubali wewe ni wewe gisi ulivyo wewe ni mzuri na ungali tutafika kwenye malengo ikiwa hautakata tamaa na jambo la pili nataka kuambia tu kwamba hii stress ya coronavirus isiwapi stress sana sababu haya ni maradhi yamefika ni dunia nzima unajua ukiwa na hofu kila siku hofu na kumaliza kabla ya action haijafika uoga ni kitu ambacho kinamuua mwanadamu kabla hata ya ugonjwa. Kwa hiyo be strong, kuwa na nguvu, jikaze, alafu uombe Mungu atakusaidia na utaepukana na ya maradhi. Na kitu kingine is a prayer, tuombe Mungu na Mungu atatuepusha nayo. Lakini usiwe na hofu sana ukaona dunia inakuishia sababu ya coronavirus. So unaweza kuwa na hofu ukaleta pressure, ukapata heart attack, ukajikuta hata watoto huwezi kuwalea na ule ugonjwa haujakufika. So you have to be strong. Ndio kitu cha nawaomba wawe na nguvu, wajasiri. Na wapenda sana wanawake wenzangu, mkono kwa mkono. Yeah, nasema just be strong. Don't be panic with this coronavirus. Tusi panic sana ili tupushinga ubuzima imbere tuvuga tuti ariko tuyuka kigiri kintu tuyuka amasengesho. Ngo niyagize umuryango wa Mugisha, umuryango wa Mugisha ariko bagizwe ikivugo cyabo never
give up niko babaye sivyo yes ni cyari kiganiro twari kuri Home TV turi kumwe na Teacher Prince ari nko twababwiye turi kumwe n'abashitsi bacu badasanzwe abantu beza cyane gose batanga ibaniro nziza cyane gose ariko twabwira yuko nkuko twabasezeraniye mu imisi yose kundi so kwa tubazanira ibiganiro vyiza na cyane muri Burundi en avance muri kiganiro Burundi en avance turese gusa turi mu biganiro nka the Universal Talent Program aho tufise ibiganiro bitandukanye nka Burundi femme, Burundi enfant, Burundi jeune, ibi byose tubazanira ibiganiro vyiza cyane gose animateur tubibutsa yuko tubibutsa muje kuri YouTube cyane kuri YouTube channel yacu mugira icyo bita subscribe kuri Home TV tutibagenda kugira mumenye amakuru menshi kuberekeye Hassan Mugisha muje kuri channel yiwe washaka kubiza channel yakugira bayibuka ifoko bayibuka channel ni Mugisha Hassan official hama yavuze nimero ziwe nazivuze 75 423 085 bazabwira umunyamakuru ya system yacu BB system isigurike twe dufise BB system yitwa bireke birengana byisi ugabanya ama stress ubuzima ni bugufi yego ejo kwa data niho heza cyane ibeta BB system niyo system shasha tugiye tugakoresha iwacu ngaha apana kuba over stress no be over stress to be a BB system I am BB system he is BB system she is BB system we all BB systems thank you so much merci beaucoup